Umukozi w'Imana Pasiteri Denise Bucumi Nkurunziza ati Imana yarahabaye ku munsi wa mbere w'igikorane kiriko kibera mu ntara ya Gitega. Aboneyeho kandi n'akanya ko gutumirira abarundi kuri uwu munsi wa gatandatu kuza kwifadikanya nabo kuva ku isaha ya 8 z'umuhingamo muri ico gikorane. Kaze dusengere Uburundi n'abarundi. Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze ubandanya kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure ya Isange TV kugeza amakuru inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere nguhe kaze. Ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye naho dukurikira uherereye. Ho dukurikira mu gihugu c'u Burundi nunyemerere nguhe mwaramutse neza ndetse naho dukurikira hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nunyemerere nguhe mwiriwe neza bivanye naho udukurikira uherereye. Uburusiya buraryoshya Uburundi bwamaze kwigarurira. Kuri uwa kabiri wa 30 Rusama 2023 uwujejwe imigenderanire y'Uburusiya n'ibindi bihugu Sergei Lavrov yari mu rugendo mu Burundi. Mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru nyuma y'inama y'umwiherero abashikiranganji b'u Burundi n'Uburusiya bajejwe imigenderanire n'ibindi bihugu bashimikiye ku bwigenge bw'ivyo bihugu. Uburusiya bwemeye kugwiza kabiri ibitigiri vy'abanyeshuri b'abarundi barungikwa kunonosora ivyigwa kuko Uburundi butagize aho bwegamira mu matata ari hagati y'Uburusiya na Ukraine. Mu kiganiro cakurikiye umubonano hagati y'abo bagabo babiri Albert Shingiro yamenyesheje ko ivyo bihugu ko ari bibiri vyiyemeje kubandanya ubucuti bifitaniye. Twarabiye hamwe uburyo butandukanye bwo kunoganza ubucuti bwacu bwa kivandimwe mu gufashanya n'imigenderanire ndetse mu bisata bitandukanye. Twanarabiye hamwe uburemere bw'akarere mu matati n'ibihushane ku mugabane wa Afurika ariko kandi n'ibibazo nyamukuru bihanze isi muri iki gihe. Uko akaba ariko vyatangajwe n'umushikiranganji Shingiro yanse kugira ico ashikirije mu rurimi kavukire. Urugendo rw'uwajejwe imigenderanire hagati y'Uburusiya n'ibindi bihugu rubaye inyuma y'urwagizwe n'u Burundi muri ntwarane guheze. Albert Shingiro yamenyesheje ko ubucuti bw'ivyo bihugu bibiri buhagaze ku kwizerana no kubahana hagati y'ivyo bihugu. Yaranongeye koko ku bijanye no gufashanya hagati y'ivyo bihugu bibiri baciye hirya no hino iterambere riboneka rimaze kwibonekeza hamwe kugira ngo barabire hamwe ukuntu horwiza gusumba ibisata vyo gufashanyamwo. Ni nk'ibisata vy'indero, amagara y'abantu, ubutungane, abakozi n'akazi, ikoreshwa ry'ibigwanisho bikomakomeye ariko mu ntumbero y'amahoro. Uko akaba ariko yatomoye. Sergei Lavrov yashimangiye ku bwigenge bw'ibihugu. Twavuganye ko ari ngombwa kubaha amasezerano ya ONU ibiri muri yo muri rusangi cane cane ibivuga ku bwigenge bw'amareta. Ni ingingo ikomeye ariko yama ihonyangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU n'abo bacuditse. Uko akaba ariko yagirije. Yabandanije ati twavuganye kandi ko hari ngombwa gushiraho gushasha inama y'umutekano ya ONU kuko muri iyo nama y'umutekano Afrika ntiserukiwe bikwiye ku buryo hakenewe ibibanza kandi kucitwa ubumanuko muri rusange. Havuzwe kandi ibihugu vya Afrika, Amerika Latine na Aziya. Mugenzi we w'Uburundi nawe nyene yashimangiye ivyo nyene. Nashimangiye igituma Burundi dufise ubwigenge bwacu kandi ko ari twebwe ubwacu dutegerezwa gutora abo twunga imigenderanire dufatiye ku bibazo abanyagihugu bacu bafise mu bijanye n'ukwibeshaho. Twahisemwo politike y'amakungu yo kugurura imiryango ku makungu. Ibihugu vyose vyo kw'isi ni inshuti zacu. Rero nta mahitamo ngo iki gihugu ni umwansi, iki gihugu ni umugenzi. Twebwe twugururiwe ibihugu vyose vyo kw'isi. Uko akaba ariko umushikiranganji Shingiro yibukije. Ku ruhande rwiwe Lavrov yemeye ko igihugu ciwe kizogwiza kabiri ibitigiri vy'abanyeshuri b'abarundi barungikwa kwiga mu Burusiya mu mwaka wa kaminuza w'ibihumbi 2023-2024 bive kuri 50 bije kwijana. Niyibagiye kumenyesha ko bariko barategura amasezerano yo gufashanya azoterwa ko umukono n'Uburusiya mu nama izohuza ico gihugu n'umugabane wa Afurika izoba muri mukakaro w'umwaka. Umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu yagarutse kuho Uburundi buhagaze mu njyane ziri hagati y'Uburusiya na Ukraine. Uburundi bwafashe ingingo yo kutagira aho bwegamiye aho duhagaze mu ntumbero yo kwirinda ko izo njyane zitandukira ubundi burere cane cane umugabane wa Afurika. Turashima cane ikibanza kidahengamye c'Uburundi butahura imvo nyazo z'izo njyane. Uko akaba ariko umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe imigenderanire yamenyesheje.
Uburundi bugomba gushimisha bose nk'akarorero umukuru w'igihugu Ndayishimiye yaratumiwe mu nama y'abakuru b'amareta ya Afurika n'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Biden. Umukuru w'igihugu Biden na leta yiwe bemeye amamiliyoni menshi y'amadolari mu ntumbero yo guteza imbere ibihugu vya Afurika harimwo Uburundi. Ariko ubucuti hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu vyinshi vyarahindutse biturutse ku ndyane ziri hagati y'Uburusiya na Ukraine. Ntacotangaza rero mu gihe Uburundi bwokurwa ku rutonde rw'ibihugu bizohabwa iyo mfashanyo. Uko akaba ariko bibonwa na Atanaze Karayenga, umuhinga mu vyo guhanahana amakuru. Kubwiwe Uburundi burashigikiye Uburusiya muri iyi ntambara Putin ariko aragira Kubwiwe Uburundi burashigikiye Uburusiya muri iyi ntambara Putin hariko agira kuri Ukraine. Ahandi ho ntivyumvikana ukuntu abategetsi b'u Burundi batiyamiriza inyuruzwa ry'abana ba Ukraine. Nta gihugu gito kibaho mu bijanye n'imigenderanire n'amakungu. Uburusiya bwamye ari umugenzi w'u Burundi kandi Uburusiya co kimwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyarafashije ibihugu vya Afurika mu kurwanya ibikorwa vya Buraya vyo kugomba kwigarurira Afurika. Uko akaba ariko vyasozerewe n'uwo yagendeye Moscow mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda n'imirongo indwi n'umunani mu vyo gufashanya hagati y'amasamirizi y'ivyo bihugu bibiri nk'uwari arongoye isamirizi y'igihugu c'u Burundi. Uburusiya bwamye bwerekana ko bushigikiye abategetsi b'u Burundi, ivyo bikaba vyamye bigaragazwa n'ukwanka ibihano bifatirwa Uburundi mu nama y'umutekano ya ONU mu myaka iheze. Abarundi benshi, abasirikare canke abanyepolitike barize mu Burusiya kandi bavuga neza ururimi rw'ikirusiya, rugiye no kwigishwa mu kigo giheruka kwugururwa muri kaminuza ya leta mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura.